Bakunzi twama dusangira ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira mu gitabo c'Itanguriro igice ca 37 umurongo wa 12 gushika kuri 17. Itanguriro 37 umurongo wa 12 gushika kuri 17. Handitswe ngo: maze bene se baja kuragira umukuku wa se i Shekemu. Isirayeli abarira Yosefu ati: harya bakuru bawe ntibaragiye umukuku i Shekemu? Ehe ngwino ndagutume kuri bo. Aramwisha ati: ntuma. Aramubwira ati: genda urabe ko bakuru bawe bari amahoro, n'umukuku ko uramahoro, uheze ugaruke umbarire. Nuko aramutuma, ava mu kiyaya c'i Heburoni ashika i Shekemu. Ariko arazimagirika ku misozi, bahura bukwi na bukwi n'umugabo. Uwo mugabo aramubaza ati: urondera iki? Aramwisha ati: ndondera abo tuvukana, ntabara undangira aho baragiye. Uwo mugabo aramwisha ati: baravuye ino, kuko numvise bavuga ko bagiye i Dotani. Nuko Yosefu akurikira bene se abasanga i Dotani. Imana ishimigwe ijambo ryayo. Mukundwa uriko uradukurikira, ndakwifurije kugira umugisha nk'uyu Yosefu yagize, uguhura n'umugabo bukwi na bukwi aho uri hose. Uyu ariko arazimagirika ku musozi, ku murongo wa 15, ariko arazimagirika ku misozi, bahura bukwi na bukwi n'umugabo. Uwo mugabo aramubaza ati: urondera iki? Uyu mugabo yamuhaye inyishu. Ndakwifurije guhura n'umuntu afise inyishu yawe, iguhuza n'abawe, iguhuza n'ivyawe. Sinzi uyu ariko arazimagirika, mugabo we sinzi ivyo urimo bikugoye gutahura, bikugoye gushikako, bikugoye gufata ingingo. Uhoraho akuzanira urya muntu, urya nyene ukene mu gihe nyaco, urya aza bukwi na bukwi, aza ubwo nyene. Aho uri muri ubwo bugaragwa, aho uri muri uko kuzazanirwa, aho uri muri uko kuzimagirika, uwo muntu aze, uwo muntu Imana ateguye ku nzira yawe, yinjire mu bugingo bwawe, ibintu bihinduke, bigende neza. Imana ishimwe kubwo abantu ituzanira mu buzima. Ndiko ndasomera ijambo, nibutse vyinshi, nibutse abantu benshi Imana arungitse kumfasha mu gihe numvira data mu bikorwa vy'Imana, bakamfasha kuva hamwe no gushika ahandi. Wowe wahisemo kumvira Imana, wanse kwivanga muri ibi na birya, Imana iguhuze n'urya muntu nyene. Apana barya b'indyarya, apana barya baza kuguteka ku mutwe. Urya nyene akubaza akaca guha inyishu. Ntibatwariye izina, ntibatwariye yava, ntibatwariye ko araja. Uwo nyene, uwo, haleluya, uwo utazokwibagira mu buzima bwawe. Nibutse, ndategura ijambo, nibutse umuganga umwe twagiye ko tujanye umwana wacu yakunda kugwara ibintu vy'ibiyanjine mu muhogo, vya biteye ubwoba, vyama bigaruka kenshi. Dushikiriye uwo muganga, ubu turamuzi izina, turazi uwo ari we. Ngo tumushikiriye, araba madamu, aramubwira ati: madamu, kuko madamu yarababaye, afise n'amosozi mu maso. Aravuga ngo: ngira ndakuvurira umwana, ntibizosubira. Imana ishimwe cyane, umwana ntiyasubiye kugwara ivyo bigwara. Hariho abaganga benshi, ariko twarahuye. Sinzi uwo muza guhura bukwi na bukwi. Imana imukoreshe mu bugingo bwawe, aguhuze na bene wanyu, aguhuze n'ivyawe n'abawe. Muri ivyo nyene urimo uragahezagirwa. Urakoze kudutega yombi. Uhoraho, ndasengeye umuntu yankurikiye ngo umuhe faveur, umuhe gikundiro, umuhe gutoneshwa, umuhe amahirwe, umuhe umugisha, ahuzwe n'uwiwe kandi bigende neza, anezerwe, aruhuke, ave mu kuzimagirika no kuzazanirwa no kubabara, ashike ku ntumbero yiwe, kubwo kumvira data, kubwo kwemera ubutumwa bwa data, kubwo kwemera kugendera ku ntumbero ya data. Umuhezagire, uduhezagire. Utarakumenya Mana,
umukoreko, umushoboze guhinduka no kukumvira, kugira ngo ashike areke gushira amaso ku bantu no kwiruka inyuma y'abantu, mugabo aronke urya nyene amuteguriye. Ni mw'izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.